Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kugaruka ku makuru atangaje kandi ateye isoni ari kuvugwa mu butegetsi bwa CNDD FDD. Reveriyani Ndikuriyo arigamba ko yagize uruhara rukomeye mu ipfungwa rya Generali Arengiyome Bunyoni. Turabigaruka ko mwido nido ry'amakuru tunababwire icyo bihishe ndetse n'ico abarundi batandukanye babivugaho, ndetse nuko abarundi batari bake basaba ko nawe yapfungwa nk'uko n'abandi bapfunzwe, kuko ari mu bari kwica igihugu ku rugero rukomeye cane. Murabikurikira mwido nido y'amakuru. Turaza no kubabwira ku karenganyo kariko karakorwa n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kagakorerwa abasoda b'u Burundi bari muri Kongo, aho bagiye kumara amezi arenga 7 badahembwe. Hakaba n'amakuru avuga ko kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yahura na Gisekedi akamuha amafaranga atabarika, ingabo z'u Burundi zahise zisubizwa ku rugamba, abatari bake bakaba bamaze kwicirwa muri Kongo. Navyo nyine murabikurikira mwido nido ry'amakuru. Turaza no kubabwira kucuka cibi kiri mu butegetsi bwa CNDD FDD, aho umwanya n'umwanya ibintu bishobora gukomera na rirya abarundi isinzi bavuga ko igihe kigeze kugira ngo bikureho ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, akane kuryo keza ko gubyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tudatevye rero amakuru yacu tuyatangurire mu makuru ari kuvugwa mu gisoda c'u Burundi, aho abatari bake bemeza ko Ndayishimiye yamaze gusenya igisoda ku buryo bukomeye cane. Abasoda b'u Burundi bari kugwana muri Kongo bavuga ko bamaze amezi 7 badahembwa. Umwe mu basirikare b'u Burundi barungitswe muri Nord Kivu kugwana na M23 yatwandikiye ati: gusa uraraba usubire uvugire abasirikare bari mu gihugu ca Kongo. Abasirikare b'u Burundi agahembo bahora bahabwa karamaze amezi agera ku ndwi karahagaze. Iyo bishitse ukikora mu gahogo baca baronka akukwezi kumwe gusa. Uyu musirikare avuga kandi ko inyuma y'amezi menshi batagwana, abasoda b'u Burundi basubiriye kuja ku rugamba muri ino minsi. Aravuga ko mu ntambara yabereye muri teritwari ya Masisi mu ndwi iheze, abasoda b'u Burundi barimwo muri iyo ntambara. Umuhari M23 warugaruriye umurwa mukuru w'iyo teritwari. Bisa nk'uko Masisi yose ubu iri mu minwe ya M23. Ku ruhande rw'ingabo za Kongo n'abo bafatikanije harimo SADC, Wazalendo, FDLR, u Burundi ndetse n'indi mirwi itandukanye. Iyi ntambara bari bayisizemwo ingufu nyinshi n'ibigwanisho bikomeye, ariko birangira bahunze, M23 irahafata. Ntituramenya ko hari abasoda b'u Burundi bahasize ubuzima, gusa hari amasoko atandukanye yemeza ko abatari bake baba bishwe. Naho abasoda badahembwa, biravugwa ko Kisekedi aherutse kuzana amahera menshi mu Burundi. Kwa 22 ukwezi kwa 12 2024, Perezida Kisekedi yari i Bujumbura maze abonana na Perezida Ndayishimiye mu ibanga ku kibuga c'indege ca Bujumbura.
hari abavuga ko Perezida Tshisekedi yari aje gusaba ko abasoda b'u Burundi basubira kugwana, yoba yasabye iyongerezwa ry'ingabo z'u Burundi muri Kongo. Haravuzwe ko Tshisekedi yaje anazananye amavarizi y'amahera yoba yahawe Perezida Ndayishimiye, akaca ajanwa mu modoka irerura umukuru w'igihugu. Kugeza ubu Uburundi bufise batayo zishika 14 muri Kongo. Batayo Tafoke ya 19 iriko iritegura kugenda. Yoba hariho ihangiro ryo gushika ku gitigiri c'abasoda ibihumbi 20 ba FDNB muri Kongo. Kugeza ubu igipfungu ni cose ku mafaranga Perezida Tshisekedi agura abo basoda akayaha Perezida Ndayishimiye ku rubuga. Abasoda b'u Burundi batumvwa na bagenzi babo muri FARDC ngo genda mugwane mwebwe mwapatanye intambara. Babarigiriza ko umurundi arihwa amadolari ibihumbi 5 mu gihe umusoda wa Kongo ahembwa amadolari 100 ku kwezi. Ayo mafaranga abasoda b'u Burundi ntayo baronka habe n'umunsi n'umwe. Abarundi barabandanya kwidoga ko bari mu ntambara itari iyabo, batumva baridoga ko baswe bonyine amatelefoni bakabaho batazi amakuru y'ababo. Ibi ntibyumvikana kuko abandi basoda bose bagwana muri Kongo ndetse n'abasoda ba Kongo nyine baratunga amatelefone atankomanzi. Iruhande y'ibyo bibazo ubu rero hiyongeyeho ko kumara amezi 7 badahembwa, bakibaza impamvu amafaranga ataboneka kandi Tshisekedi aba yarishe. Ariko nanone bakavuga ko igikorwa Ndayishimiye ari gukora muri no minsi ari igikorwa cyo gusambura igisirikare c'u Burundi. Tuve kuri iyi nkuru iri kuvugwa mu gisirikare tugaruke ku nkuru irebana na Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Reverend Kuriyo arigamba ko yagize uruhara rukomeye mu ifungwa rya Generali Arengiyome Bunyoni. Mu kiganiro yatanze kwa gatanu iheze Ndikuriyo yavuze ko bene Bunyoni bari bapfuye inshuti za Bunyoni zahanywe mu mugambwe. Bunyoni agerageza kuzivugira yongera aziha ubuzi. Mu mvugo ya gashinyaguro Ndikuriyo agira ati naciye mbwira abagumyabanga mu buserukizi bukuru bw'umugambwe nti burya rero iyo tuja amavuta n'amazi kimwe kizoja munsi ikindi hejuru. Ndikuriyo ntiyatomoye hagati yabe na Bunyoni uri amazi n'uri amavuta. Mu mvugo yiwe Ndikuriyo asa n'uwatomoye ko Bunyoni atambabazi azohabwa vuba. Abavuga ko ifungwa ryiwe hari ibyo ryica mu butunzi bw'igihugu, Ndikuriyo yishuye ati none Bunyoni si umuntu, none ko ari umuntu apfuye naho hariho abantu batinya ijambo gupfa, apfuye naho umuhero woca ushika ku isi. Ibi ni ibyatangajwe na Ndikuriyo aho benshi bibaza impamvu yavuze ibi bintu kandi benshi bakavuga ko ari agashinyaguro gakomeye cyane ndetse gateye isoni. Tugaruke ku nkuru y'imubabaro, inkuru iteye ubwoba aho benshi bibaza icyo Koloneli Muporo aka kanya ariko arazira. Impahazwa Koloneli Leonidas Hatungimana batazira Muporo ariko azira iki kugeza ubu, amerewe gute? Kuva asohorwa ibohero rikuru rya Mpimba kuwa 22 ukwezi kwa 10 2024, Koloneli Leonidas Hatungimana batazira Muporo aracafungiwe mu gasho k'iperereza i Bujumbura. Kuva asohorwa ibohero twarasemerereye kugeza CNDH iraremerwa, iremera kujana n'umwe mu bajyango ba Muporo baramubona muri mu iperereza muri Munyonyo 2024. Muporo yoba yaraboneka ko atamerewe neza ariko ntiyashobora kuvuga ibyamushikiye. Kuva ubwo amezi 2 agira akwire atakandi gakuru ka Muporo. Hari abandi bari barakuwe mu Mpimba bajanwa muri documentation, mu nyuma bahavuye basubizwa mu mabohero, ariko Muporo yagumijwe mu iperereza. Ariko azira iki? Ubwo bubasha buva hehe bwo gukura umuntu mu minwe y'ubutungane canke ya parike agasubizwa kwa OPG muri documentation? Turasubiriye gusaba CNDH ikore akazi kayo, umuco uboneke ku kibazo ca CNDH irakwiye gukora bimwe biboneka ku kibazo c'abantu bakurwa mu mabohero bagasubizwa mu iperereza, harimwo n'ababa baramaze gucibwa imanza.
Tubibutse ko Colonel Muporo yahoze ari umunywanyi wa CNDD-FDD mu nyuma yinjira mu gisirikare c'u Burundi. Yahagaritswe muri Nyakanga 2015 akuwe mu biro bikuru by'igisirikare i Bujumbura. Amara igihe apfungiwe mu musarani mu iperereza. Yongera araburizwa igufa bikomeye cane. Muporo yagirijwe ko yoba yarashigikiye urwaruka rwiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Yahavuye ajanwa mu ibohero rikuru rya Gitega aracirwa urubanza rwo gupfungwa ubuzima bwose. Muri 2023 Muporo yazanywe mu ibohero rikuru rya Mpimba azira ko yiyamirije igandagurwa ry'umunyororo mu ibohero rya Gitega. Muporo azwi nk'umuntu adashobora kwihanganira akarenganyo aho akabonenye hose. Uburenganzira bwa Colonel Leonidas Hatungimana batazira Muporo nk'umunyororo yakatiwe urubanza nibwubahirizwe, asubizwe mu kibanza ubutungane bwamusizemwo. Ibyo ahabwa n'amategeko nko kubonana n'umuryango wiwe nibyubahirize kuko ararenganye ku rugero rukomeye cane. Aka ni akarenganyo kariko kararanga ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ariko abarundi bakavuga ko bagiye kubushiraho iherezo kuko aho bigeze baramaze guhura n'akaga gakomeye cane baterwa n'ubutegetsi bubi, ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ubutegetsi budashaka gukorera abenegihugu ahubwo ubutegetsi bumaze igihe bukorera akarwi gato kamaze imyaka myinshi gapfukamye mu nda abarundi. Amakuru yacu tabandanize mu ntara ya Rumonge. Ihagarikwa ry'imbonerakure zagirizwa ubwicanyi. Abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bazwi ku izina ry'imbonerakure barahagaritswe n'ingendereza ry'intara ya Cibitoki mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Urwo rwaruka rwikekwa ko rwagize uruhara mu iyicwa ry'umuntu haraheze indwi ku mutumba wa Munyika ya mbere muri komine Rugombo. Ubw'intahe twagereranije muri ako karere yishwe aturuka muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Yoba yaciwe umutwe hakoreshejwe igipanga. Ibyo yari afise byose harimwo amafaranga menshi byoba byaribwe. Isoko mu gipolisi ritomora ko hadutse impari hagati y'urwo rwaruka bapfa ubwo kugabura ibyo bibye. Akaba ari nayo mpatati nyine yatumye bahagarikwa. Ubu batatu muri bo bapfungiwe mu gasho k'igendereza mu ntara ya Cibitoki, nayo abandi babiri bakaba bakiri mu buhungiro. Niko iryo soko nyine rivuga. Ibyo bamwe n'abandi babivuga ko n'amatohoza ariko araba. Abanyagihugu b'Imunyika ya mbere barababazwa n'ubwo bubisha bagasaba ibihano by'akarorero kuri abo bagizi ba nabi hakurikijwe amategeko. Basaba kandi ko hoba amatohoza yimbitse mu ntumbero yo kwerekana umuco wose ku catumye haba ubwo bwicanyi n'ukuntu bwakozwe. Baranegura intwaro muri komine yategetse ko yishwe ko ahambwe byihuta atamatohoza abaye kandi yimbitse. Ku ruhande rwiwe musitanteri wa komine Rugombo yaremeje ayo makuru agahamagarira abanyagihugu gukorana n'inzego z'umutekano n'ubutungane. Turindiriye ko amatohoza y'ubutungane akurikira kugira ngo uwishwe atunganirizwe, niko yashikirije, ariko abarundi batari bake bakabona ko ibintu byabigiye kugorana cane. Tubandanirize amakuru yacu mu ntara ya Cibitoki. Umugabo w'imyaka 60 yakomerekejwe hakoreshejwe igipanga. Ibi bikaba biteye isoni kandi bibabaje benshi mu Barundi, bakaba bavuga ko bikwiye guhagarara kuko biriko biribasira abanyagihugu bikaboneka ko inzego zirorera. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bavuga ko ibi bintu bikwiye guhagarara vuba na bwangu kuko bimaze kugeza igihugu ahatemba. Twari twababwiye ko icyo katari cyiza mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Amakuru adushikira nuko ibintu bitoroshe na gatoya, umwanya uwo ari wese ibara rishobora kugwa mu gihugu c'u Burundi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.